Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Himwe Rudene Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri politiki niho dutanguriye amakuru yacu, aho rero bamwe mu bajenerali bakomakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD batangaje ko bamaze gushinga leta shasha, bakavuga ko Perezida Ndayishimiye bamurambiwe. Turaza kugaruka ku umujenerali uzwi nka Silas Ntigurirwa, aho yatangaje ko Perezida Ndayishimiye atagishoboye gutwara ubundi ko ahubwo agomba gukomborwa. Naho mu yandi makuru nuko umugambi wa Perezida Ndayishimiye ngo gushora akarere mu ntambara ngo si wo wonyene Sinduhije wa MSD Burundi avuga. Sinduhije Alexis uyobora ishaka MSD Burundi yahishuye ko abantu batagomba kwibesha ko kuba Perezida Ndayishimiye ahora yigamba gushora akarere kose mu ntambara ari bishasha, ahubwo ko ari intego ngo agatsiko k'abadede gategwa Uburundi ngo kihaye kuva kashimuta ubutegetsi mu Burundi muri 2005. Uyu munyepolitike agaragaza ko gukwiza intambara mu karere CNDD-FDD yabitangiye muri 2015 ubwo yamenyeshaga abenegihugu bakaja mu mahanga agakomeza kubirenza ingohe, byose bitewe na politike y'amacakubiri aka gatsiko kimirije imbere. Kuba abarundi barakwiriye imishwaro byabaye impamvu y'uyu mugongo y'uyu Ndayishimiye ngo yo kugemura ibibazo bye muri Kongo, abeshya ko agiye kurwanya abo yamenyesheje we yise abanzi bibumbiye muri Red Tabara. Nyamara kandi ushingiye ku ingengabitekerezo abo ba ADD ngo bubakiyeho y'ivangura n'urwango, usanga kandi ngo bari bagamije kwegera FDLR nk'inshuti yabo basangiye ingengabitekerezo. Muri iki kiganiro kigaragara ko mu uyoboro wa YouTube wa Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka, Sinduhije yatanze urugero rw'uburyo Kongo ngo yabashije kugera ku mahoro mu mwaka 1998 ubwo iki gihugu cari cyugarijwe intambara ihuriyemwo ibihugu bitandatu. Iyubahirizwa ry'amasezerano ya Rusaka yasinywe ku igenekerezo rya 10 Nyakanga Kigarama muri 1990, yasinywe mu kwezi igenekerezo ry'10 Nyakanga muri 1999, yashizwe akadomo kuri ubwo bushyamirane. Nyuma yaho rero Evariste Ndayishimiye yeruye umubano w'akadasohoka na Tshisekedi, aho umuntu wese yakwibaza impamvu Tshisekedi yananiwe kumvikana n'abavandimwe be b'abanyekongo bo muri AFC M23 ngo barangize ikibazo kiri hagati yabo. Uyu munyepolitike rero avuga ko Evariste Ndayishimiye intambara Uburundi buriko urajamwo ngo ari we uzi uyishora ushora Burundi mu ntambara z'akarere, kandi ngo ibi bizomukwegera amazi nk'ibisusa. Reka dusimbire no muhandi makuru n'ubundi kubiko bivugwa ngaha mu Burundi, turabira hamwe na cane uko amakuru ahagaze. Biravuga ko rero icegera c'umukuru w'inama icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yaganutse kuri uyu wa 2022 Kigarama uyu mwaka avuye mu gihugu c'u Buganda, aho yari yaserukiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabo mu muryango w'ibiyaga binini
CIRGL. Prosper Bazombanza kandi yamenyesheje ko iyo nama yize ikibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hamwe ndetse n'ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yose amaze guterwa ku mukono, yaba ay'i Doha muri Katari n'ay'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama kandi ikaba yari irongowe na Perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni. Iyo nama rero yasabye impande zose zasinye ayo masezerano kwiyubahiriza nk'uko bonyene babyiyemereye, atanzitizi zindi barinze gushiramwo. Prosper Bazombanza akaba amenyesha kandi ko mu vyo iyo nama yashitseko ari uko bibaye ngombwa hazoshirwaho imigwi izokurikirana ko ayo masezerano agenda arashirwa mu ngiro nk'uko bishikirizwa cyangwa se nk'uko byafatiwe muri iyo nama. Reka tubandanize n'ubundi amakuru yacu kubera ko biravugwa mu Burundi, turabihamwe n'ubundi uko ibintu biba bigiye byifashe. Wowe ico usabwa gusa no gupyonda suivre, partage ndetse na s'abonner, maze ukabandanya ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza. Naho inyuma y'umutaga kugenekerezo rya 2023 kigira muri uyu mwaka, inama nkenguzamateka yakoranye mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru wayo ari we Nyeniteka Gervas Ndirakobuca. Umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta Nyakubahwa Leopold Kabura yaraje ngo ahanahane ivyumviro n'abakenguzamateka ku mwihwezo wakozwe ku nteguro y'ibwirizwa risubiramwo amafaranga yategekanyijwe gukoreshwa na leta mu mwaka wa 2025 gushika 2026. Umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta yamenyesheje kandi ko iryo subiramwo rije mu ntumbero yo gufasha kugira ngo uburyo leta itegekanya gukoresha buhure n'ubuhari, buryo ntihagire imigambi ya nkenerwa itaranguka. Nyakubahwa Kabura yamenyesheje kandi ko naho umwihwezo werekana igihengeri mu mafaranga azokoreshwa kizosubizwa n'ingurane mvamakungu hamwe ndetse n'izindi zizova mu gihugu hagati, nk'uko yabisiguye muri iyi nama yari irongowe n'uyu mukuru w'inama nkenguzamateka ariwe Gervais Ndirakobuca. Reka dusimbire no mu yandi makuru n'ubundi turabire hamwe n'ubundi kubera ko biravugwa mu Burundi ndetse no mu makungu, nabyo tubandanye tubibashikiriza. Reka dusimbire mu makuru ariko aravugwa na cane mu kimenyesha makuru ca Ejo Heza, turabire hamwe zimwe mu nkuru bateguye. Ukwikanga ingobotozo, imvugo yitirirwa igabisha ku bihugu bimwe bimwe bibanyi n'iryo jambo ry'umunoni Evariste Ndayishimiye yasangije abari bamuteze yompi bateramiye ku mibindi y'urukanywa mu ntara ya Gitega. Ubwo butumwa bwatumberejwe bikwekwa kuba bafise imforo yo gutera Uburundi ngo bakagabishwa ko ngo bahirahiye bakatsa uwo muriro aribo ubwabo uzoturira. Benshi mu Barundi bonkejwe amaberebere asharuje amacakubiri. Ako kajambo ka Evariste Ndayishimiye karabahimbaye cane ku buryo ndetse ubaravye mu maso yabo wabona bamwimwa nk'inkumbi yashimye uruvugano. Urwo rwanko rero abo banyamacakubiri banka igihugu kibanyi c'u Rwanda n'abanyagihugu barwo nta kindi ruva ko atari uwo mugera w'amacakubiri wabashegeshe gushika mu misokoro. Ni icemeza ntabesha ko iyo ngo hataba amasezerano yarusha ndetse ngo n'igihagararo c'abagabo abo banyamacakubiri ngo bokwiraye muri bene wabo b'Abarundi bakabarigita.
ubwo buribwe rero bw'uwo mugera w'amacakubiri bamaze kubona batari busuke ku barundi bene wabo kubera batoronka aho bamenera, babonye vyoba vyiza bawusutse ku babanyi bafatiniye agashusho n'abo barundi banka mw'ibanga. Mu nsiguro zipfunyije, uwo murundi wese yanka abo babanyi kandi atarubibe rw'itongo basangiye, ni iwe murundi agifitiye inzika abarundi bene wabo, abahoye ubwoko ariko kandi atagifise aho abivugira ku kwanka guhinyuka. Iyo mihimbiri yakongatanyijwe n'amacakubiri nibo Nkurunziza yari yipfuza gushuhurira ku bandi barundi, abanje gusenyura amasezerano ya Arusha yo nk'inzo yayo mabi yose. Nihaba kandi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda harabayeho imihimbiri yateguye ihonyabwoko ikongera kandi ikarishira mu ngiro, suko igihugu cabo cari cavumwe n'abandi, hariho ndetse abagwaye indwara nk'iyo, ni uko hoho hama hariho abagabo barikanuye kugira ngo uwadutse bamuhwamike atantambwe aratera. Tugarutse ku vyavuzwe kwigabisha, ahubwo u Rwanda nirwo ngo rwari rukwiye kugaba ko rushobora guterwa n'abavuye mu Burundi, twisunze ibyo twabonye muri kahise ka hafi. Abaciye ku rugamba rw'izina ry'umuhari CNDD-FDD, inkuru ya Generali Evariste Ndayishimiye na Generali Emmanuel Miburo batazira Komateri, asanzwe ari intwazangabo mu nzego z'umutekano, barayibuka. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yaragomoroye ingabo yari arongoye aja gutera ibirindiro vya mugenzi wiwe bari basangiye urugamba, ariwe Generali Komateri. Umwana w'abahungu Mutanka ariwe Komateri, nawe si ukwivuna yashizemwo nk'ukwihaniza Ndayishimiye, byaramukomeranye cane iyo atabona abagabo basutsemwo amabisi, ubu ntaba ariko arasogongera umusa mu bandi. Abagabo bamaze kubona ibibaye niho baca bafata ingingo yo gukura Evariste Ndayishimiye mu vya gisirikare, bamushira mu vya politike kugira ngo ntahave asubira gukwega izindi ngorane mu muhari wisange ugwana intambara zibiri, iy'imbere muri wo ndetse n'iyo inyuma. Mu bakuriye inzego z'umutekano Ndayishimiye yakoranyije harimwo abacibuka ako gakuru n'abo bama barikanuye, atari gutinya ko hari uwovogera Uburundi, ahubwo ari ukugaba kugira Ndayishimiye ntahave asubira kugomorora ingabo z'igihugu ngo atere ubucankuriya, kandi yari umubanyi mwiza, kumwe yabikora atera icuti basangiye urugamba, ntibihave bikwegera Uburundi na bene wabo. Ubona ko n'uwo yasubiriye yadusigiye ibikomere tugikandakanda. Ivyaraye bibaye mu buseruko bwa Kongo, aho ingingo zifatirwa iburengerazuba zigakurikizwa mu buseruko, ni ivyerekana bamwe basanzwe babona ko isi itwarwa n'abarusha abandi ububasha. Ni benshi mu bihugu vya Afurika canke vy'ahandi bikikugura intambwe igihugu kibanyi c'u Rwanda kigezeko mu iterambere mu mwanya mutoya, mu gihe benshi bari bakizi ku mabi yakibayemwo. Iyo ntambwe rero kugira ngo bayishikeko, nuko hari abagabo bahambaye ku isi babafashe ukuboko, bereka indongozi z'ico gihugu amasumiro.
Bamwe muri abo bagabo b'isi bafise amaboko agera kure kandi bamaze kugezayo abatari bake, nibo bariko bacumbagiza Uburundi nk'ubugwaruke kugira ngo barabe ko nabwo bwohavya abandi. Bamwe muri abo bagabo kandi b'isi bobo boba hari ivyo batakibona kumwe n'indongozi z'igihugu ciwanyu c'u Rwanda zimaze kumenya kwitambukira. Burya rero Uburundi nabwo si ubwana buhagarariwe n'abagabo bakanura ukugara imbibe z'igihugu z'ubuhuza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda byarateye akamwemwe ba bagabo nabo baca barabunyaragasanya babujana hamwe hambarirwa imyambaro y'iteka n'icubahiro. Mu kurabana mu maso ku Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, Uburundi bwaboneye akagohe u Rwanda narwo ngo ruramwenyura kuko ruzi ko ushaka gukura igufa mu kanwa k'intare abanza kuyagaza. Ntawo kwankanisha umuvukanyi ariko kandi kuvuga ibinezereye uguhetse mu kukujabukana uruzi yibwira ko bikomeretsa uwo batarabana ryiza, uraheba ukabicurarangamwo ibicuba maze n'amazina kugira ngo ujabukane vyihuse. Igikuru niko umubanyi muba muzobonana ejo aho bukera ushengurutse. Nayo abikanga ingobotozo bagatangura guhadikiriza amavuga mu mwanya wa kabizi bakayashira mu mero ngumyi, ejo aho bukera bagiye kwasamira gutangara. Ngivyo ivy'intahe zikesha ikimenyeshamakuru ca Ejo Heza. Rero tubashimira mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twebwe turashikiriza kuri isaha, tudusozereye amakuru yacu ngaha tuza gusubira mu makuru aratse kuba agezweko.